murabona ukuntu abantu baduhindura amazina iyo bakubonye gusa baravuga ngo uri wakera. Ikibabaje si ukuvugwa, ikibabaje nuko batubona nka hatagaciro dufite. Abantu barabona uko twambara ariko ntibabona urugamba turimo. Nivyo umuntu ashobora kubaseka hanze ariko imbere ararira. Niyo mpamvu tudakwiye kwemera ko amazina baduha dusobanura. Rimwe na rimwe ndibaza kuki abantu bashobora kugucira urubanza batigeze bamenya ubuzima bwawe. Ndi umuntu nk'abandi. Reka mbabwire, hari abantu batwita ibintu byose ariko nabo ntibaza aho bashika. Ego, bamwe baravuga cyane kurusha radio. Kuki bashaka kudufata nk'imara ya gusa kubera uko batubona? Kuko abantu benshi bakunda guca urubanza aho kumenya ukuri. Ariko igihe kiraza aho ibikorwa byacu bizovuga. Umunsi umwe abantu bazomenya ko inyuma y'aya mazina hari abantu bafise inzozi. Ntiturico bavuga. Ariko ndabibabwiye abantu baradutera inkuru nyinshi kurusha Netflix. Ego, twaba twarabaye serie y'ukwezi. Reka tubandanye kubereka version yacu nyayo. Turashaka ko abantu batubona uko turi, suko badutekereza. Tugiye kwandika inkuru yacu. Kandi iyi ni intango. Abantu baravuze, ariko inkuru ya WAKERA yari itanguye. Ibyabaye inyuma y'amaso y'abantu nivyo bizotangura kugaragara.